Mwaramutse hari kuvugwa cyane igikorane c'umuntu yitwa Chris Ndikumana cyabereye kuri ETS Kamenge. Abantu bari gusakuza cyane ku bintu bibiri, icambere ku bantu babarorije bari kuraba ku nsiguro yaco n'ibintu bihakorerwa, ica kabiri ku bantu bahasigiye ubuzima. Reka mbere ko ico ca kabiri abantu basize ubuzima, umuntu yohoza imiryango y'ababuze. Igihe cyose wumvise umuntu yitavye Imana burya ntaba ari umuntu umwe, haba hari abantu asize inyuma, hari abana asize inyuma, umugabo, umugore, amafamiye, ibintu vyinshi. Burya umuntu sagatikire banga yumvise umuntu yabuze, umuntu yapfunzwe, umuntu yanyurujwe, haba hari ibintu vyinshi biri inyuma. Hari abantu benshi basigara barasafaringa, basigara baramererwa nabi. Nk'umuntu uvuga ndi umusitoke gatoyi, usanga kumbure uwapfuye wewe hagiye bavuga ngo wewe ngo araruhutse canke nibiki, ariko we ntumva ntababara kubera yapfuye. Sinzi uwapfuye ingene amererwa, mugabo nashaka kuvuga ko hari abantu benshi basigaye inyuma, guhoza imiryango yabo ni ibintu vyiza vyo gukora. Binashobotse mbere wanashaka ku bantu organiza evenement nkaya, vyobaye vyiza bagiye bategura akantu k'ikigega cyo gushumbusha canke cyo gushumbusha, kumbure n'imvuga itariyo, cyo gufata mu mugongo amafamiye basize, na cyane cyane nk'abantu barabavyeyi basize abana, ibintu nk'ivyo nivyo novuga. Kubisigaye nibaza kandi ko impfu zabo ntozishira necessairement muri spiritualité, ntibombaza sindi trop spirituel. Jeneza ko nozishira muri logique ya crowd management, ahantu henshi hakoraniye abantu benshi bashika 150, meme no ku mashure ya primaire ya secondaire, ahantu hose hari abantu benshi. Workplace, ahantu hari abakozi bashika 50 canke batanashika, usanga ico bita health and safety measures, donc mesures za santé et sécurité, zukoraba yuko umutekano ukwiye, wa umutekano uko atowotera canke umuntu w'umusazi ashaka kuyadugiza, cyo tumushaka usanga hari polisi. Ariko so nashaka kuvuga umutekano wuko hagize ukomereka bamutabara, securisme iri hafi. Ariko cyane cyane kwirinda impanuka. Ivyo kenshi na kenshi usanga biri muri registration mu mategeko y'igihugu, bakavuga ati buri hantu hakoraniye abantu aba hatwa kuba hari toilette zingana ku canke toilette imwe par abanyagihugu bangana ku, hatwa kuba hari abantu babita ba marshal, donc pana marshal marshals, abantu bo ku directing abantu, hatwa kuba hari ya securisme, first aid, hatwa kuba hari ingamba z'ubwirinzi nkoresha tero y'abanyarwanda, hatwa kuba hari ingamba z'ubwirinzi. Izo sinovuga ngo ntizaza ikora ntacyo nakwikiranye, muganda ko mu Burundi ico kintu tukiri inyuma cyane. Urana ibintu vy'imiriro twama tuvuga ko turacyari inyuma cyane, hagiye mu bintu bijanye no gukinga impanuka zitaraba, hanyuma kwitegura mu gihe impanuka zoba zabaye. Ikindi kiba kihari necessairement, narabese igihe ngaha hari umunsi mukuru yaze nk'ameza ngahe, hariho ambulance iri kuri standby amasaha yose. Ambulance irindiriye ko hagira umuntu ashobora gukomereka bace bamusekuringa n'ingoga. Urumva nk'icyo cyose iyo kihari, usanga izo mpanuka nyinshi bashoboye kuzitabara. N'ivyo novuga, ariko ivyo novuga ko atari ku gikorane cya Kristo gusa, ni ku mikutano yose, imigambwe yihuye, ibintu vyinshi usanga abarundi batiteguriye ibintu vy'impanuka. Vyumvikana kumbure bivana n'uburyo igihugu gifise n'ingene abategeka bavyitayeho. Nico nagomba kuvuga, guhoza ababuze, ariko no kuvuga ko impanuka zikunze gushika mu gihe hari abantu benshi bakoranye. Seoul muri Korea, umenga South Korea, hagize gupfa abantu benshi cyane naho nyene. Dogiye cyose hari crowd nyinshi, na cyane abantu bari excité, no kuvuga nk'abantu bari abaprotesta bakunda kugira ibintu byo kuba excité vy'ibigwingwiri, canke nk'abantu bagiye mu makonsera, ahantu hari umuntu bakunda cyane, abantu bakagomba kumukorako canke kwicara ku ntebe ziri imbere, ibintu nk'ivyo. Ugasanga abantu baragundanye, barabyiganye mu Kinyarwanda, hanyuma abantu bakakomerekera, ibintu nk'ivyo. So niyo cadre je no bivugamo ibintu vya spiritualité, nkuko nabivuga. Nkivuga na kimwe cyambere navuga ijya meeting physique, bijya bikorera physique. Je neza ko ibintu vya religion ibintu biri compliqué. Wa mupatiri navuga ngo ati bantu bo kwizera ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Je nibaza yuko ibintu vy'Imana, imigigwa ya religion ifise signification ku bantu bayikora gusa. Ama religion yose uzaza signification ku bantu bayakora gusa, wowe utarimo ntavyo nta sense bifise. Uhereye kuri katolike, ivyo gusoma rozari, ivyo kunamira Bikira Mariya, ivyo urugero rumenyetso rwo mu gahanga, hanyuma ugakora ku mutima, nyuma ku maboko,
vyose nta sanse bifise kiretse uri muri iyo religion. Mu Bayisilamu naho sindahazi cane mugabo nzi ko ivyo bakora umukiriya atotahura. Aba Buddhist nabo ndamaze gukurikirana ama service yabo, ha ibintu bakora je ntumva ivyo bice bisigura, ariko bo bafise isiguro yavyo. No mu baprote kandi ibintu vyinshi bakora bidafise sanse ku wundi muntu atari mu baprotestante no bivuga bitari bike. Bon, voilà, nico ndashaka kuvuga. Nta n'ikintu udashaka kuargumenta konse nkuze kwagima kuri vya religion, uza ko buri muntu ko yumvira nuko nyene. Nta ibintu byose byinshi muri religion bifise sanse ku bantu babipratika setu. Nico cyo novuga kuri ivyo. Ndukwa kandi ko nizubaza kuri topics nkuza gukora harundi hariya ngo ivyo wenda vyo ziceceka nangize gakomene gagufiye yamakije. Neraza ko kugira comment kuri isi canke iriya tawo bibujijwe, kiretse nyene mu Barundi tumva yuko umuntu agomba kuvuga exactement ko vyipfuza. Muri religion nta muntu abivuga nk'uwundi. Urano mu maprotesta ko ari eglise menshi cyane, izo za nka Pentecost yaraje yari imwe, mu nyuma havamo Ezebu nayivamo kubiri. Pentecost nangira yari gabuye ibintu nk'ivyo. Religion ni ikintu abantu badahuriza ko kenshi cyane, mugabo ndashaka kuvuga yuko kenshi na kenshi ivyo abantu bakora mu religion amwe bifise sens, bifise siguro, bifise signification kuri abo bantu babikora justement ata wundi muntu bifise sens kuri we, kandi ntuvuga ko ari signification universelle. Naho nogarukiriza mugira umunsi mwiza uzosubira. Bye bye.